hariho ibintu byeze muri iki gihe abantu iyo bapfa karimbi no kugwana mu nda no kuramukanya ugasanga ntibashobora no guhana yambu. Kubera iki banga guhana yambu? Ngo yarantwayisemo. Ariko buca tuja mwijuru ntituzorima abasha. Imana itugirire neza kandi dufashe. Mwijuru hazovuga y'indirimbo gusa, mwijuru hazovuga yuko amaduhimbaza Mesiya, mwijuru hazokwama havugayo yuko twacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. None ya ndirimbo y'Ijana ivuga gute mu Kirundi? Nguhoraho umucamanza mwiza, mwambonye ko amaraso nta rubanza ncira anyita ubugororotse. None amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimiye Imana itugiriye neza igasubira kutugarukana muri kino gihugu c'amavukiro aho twabaye kandi tugatako tukavukira. Iyo Mana rero ikora byose kandi ikabikora neza. Nagira ngo ndagusabe wewe Imana yagiriye ubuntu ukabufise amaboko yo kuduza hejuru, tuyishimire hamwe. Duduza amaboko dushimire Imana iragaheza gihugu. Ijambo rigira kabiri no gushimira abungere ko batwizigiye muri iri koraniro ringana ritya, bakaduha ijambo kugira ngo dushobore kuvuga. Nabo nyene turabashimiye cyane. Mbega Imana ibakorera iki? Imana ibahezagire, mwakoze cyane. Turafise intasho zo kuva mu gihugu ca Canada mu minsi iheze mw'igenekerezo rya 28 29 na 30 twari dufise igikorane c'umuntu muzi, umusiguzi yitwa Der Evert yari yatugendeye. Hanyuma rero nanje ncamboneraho gusezera kuko nari mfise umutumiro maranye igihe kirekire. Igihe twari mu gikorane muri Swede twarahuriyeyo n'abungere ngo nanje bari bantumiye. Hanyuma rero barambarira bati turagutumiye mu gikorane ca hariya mu Kayogoro. Ndarindira barampa umutumiro wanditse, maze kunshikira rero niko guca mfata ingingo yo gusezera ishengero n'abakozi dukorana. Rero turafise umuvyeyi hariya muzi yahoze ngaho umwungere, yahora akorera hano, mugabo bari hariya muri Canada. Yaradutumanye intasho ngo tuze dutashe abakozi b'Imana, abungere, abapastori na mwese ishengero. Baturungikanye ijambo riri mu cete Paulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi hariya 1 ku murongo wa 3. Ico niyo ndamukanyo yarungitse, ndagiye kwisoma. Nshima Imana yanje uko ndabibutse kose kandi uko nsenze kose ndabasengera mwese nezerewe kuko mwafatanije nanje gukwiza ubutumwa bwiza uhereye ku munsi wa mbere mugashitsa n'ubu. Kandi ico nizigiye ntakekeranya nuko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wande, gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Izo nizo ndamukanyo ishengero dukorera n'uyo muvyeyi wacu turi kumwe tureze baturungikanye. Mbega murazakiriye? Baragoroye ibiganza hariya, turakunda kugorora ibiganza. None rero ko muzakiriye mugize neza. Nshimiye Imana ukonje ngaha nama nsanga hari abakristo banje dufatikanije ibikorwa hari Montreal. Rishengero rero Imana irigirira neza hariya ni kwisesero. Iyo dutomboye tukaronka baza duca dushima Imana. Sico kimwe no ngaha hariya turagerageza nk'ubu twinjiye turi abantu barenga 200 muri ico gikorane. Twabonye ari gitangaza gikomeye. Intebe zose twari dufise twarujuje, baravuga uti noye tuje kugura izindi. Noye ni bahagarare ku mutima, ni no ku ntangwe bahora bahagarara. Neka turabe ko natwe twoba nk'abandi.
none Imana rero yarakoze. Ikindi narazananye n'umwana yitwa Mariera ari hariya rero abana hajya n'agatangaza yohagarara gatoya mukamubona burya tumaranye iminsi niyicare. Yaramperekeje muri Swede, mugabo yaranezerewe amaze kuja muri Swede akabona ingene batwakiriye, yaciye abona ati ngaho ndi gukora mu bwami bwa Mesiya n'igitangaza. Iyo tugenda nk'ahandi kera twahora tujana akabona ingene urumva nguma nkora mu ikotomoni, ariko ahandi mu bwami bwa Mesiya ibintu byose biba biteguye. Erega hari umugisha umuririmbyi niko yavuze. Yesu nashimwe. Nibutse ibintu byinshi ndi hano ntarinjira mu ijambo ry'Imana. Nta kintu na kimwe Imana ikora itateguye kuva kera. Hari indirimbo nahora ndirimba ngaha nkahera mu gitondo mbyutse nkatoza ku mugoroba yanse kuzima muri jewe, ivuga ngo tugende mu mahanga tubwira abantu bose ubutumwa bwiza. Ngaha muri mwebwe hari ababizi bahora bumva ndayiririmba. Canke iyindi ivuga ngo Yesu yariko aragenda ku nkombe y'ikiyaga ngo abona abarovyi benshi, ngo na Petero yarimo. Nkibaza izo ndirimbo igituma zindudubizamo. Kindi gihe njyamye muri Amerika umunsi wa mbere mu 2005 sinzohibagira, ndota ndiko ndavuga ubutumwa bwiza kandi mu rurimi rwitwa Ikirundi. Ndaraba ico gihugu n'ukuntu bavuga Ikingereza, newe wa mutima wanje urihenda gusumba ibindi byose. Ariko hewe mpebe ndabuvuge. Imana yambariye hariya muri Yeremiya ngo sindagutumye kuba muvuga indimi zibiri, ndagutumye kuba muvuga ururimi rumwe. Uyu munsi nibo ndiko ndegeranya rero, ndiko ndegeranya abo tuvuga ururimi rumwe. N'igihe mperuka ngaha narabivutse, mugabo Imana iguma itugirira neza. Haramaze kuza abazungu batari bake bakahaca bakarambigwa. Narazanye uwa mbere ararambigwa, ndazana uwa kabiri ararambigwa, ndazana uwa gatatu ararambigwa, ubu ngeze ku wa kane. Mugabo nabonye ari umuntu afise perseverance ikomeye. Mu gihe twari dufise igikorane yatanguye saa 9 ataha saa 4 z'ijoro, kuko uwo musiguziga ntiyihuta, yakoresheje amasaha 4. Wumva bari guhabwa yihanganira. Turabuwe ijambo ry'Imana tudatebeje. Imana yashize ku mutima wanje, ntanguye kuza narasenze Imana ni none gamana ico gihugu ndoyemwo nibampa ijambo nzovuga iki. Imana rero irangirira ubuntu. Turabe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ariko intasho sinazitanze zose. Hariho umukristo mushasha aheruka kuva muri korale Centrale yitwa Ahishakiye Aline, yaririmbye muri iyo korale. Yarantumye ngo nze ndabaha intasho, mwebwe mwakoranye ibikorwa by'Imana, mbega murazakiriye? Ego namukajewe yarakoreye hariya muri korale y'abakenyezi igihe kitari gito. Abashasha ngira ngo mugiye kuri YouTube mubona mu ndirimbo zitandukanye yagiye aririmba. Nawe nyene yarantumye ngo amama ngo barabatahije cyane, mwakira intasho zabo. Aho rero nitwo kwibagira barajinga twarubere muri senga, nawe nyene yarantumye anyihanikiririza. Ndazi yuko bimaze kubashikira, nibumve yuko ndabikoze. Yesu abahezage. Abo bose rero dufatikanije igikorwa c'Imana. Ngiye gusoma muri Matayo, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo hariya 6, ndahagarara ku murongo wa 12 niwo ndondera. Ariko reka mpere ku 9. Ni sengesho Yesu yigishije abigisha babiwe gusenga. Aravuga ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe nirigire gute, ubwami bwawe nibuze, ibyo ugomba nibibe mwisi nkuko bisanzwe biba hehe mwijuru. Uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, udubabarire ibyaha byacu
nk'uko natwe tubabarira abaducumuye ko. Tubabarira abande? None ntimwahageze. Tubabarira abande? Abaducumuye ko. Iri jambo ry'imbabazi nazanye Imana yampaye. Mana nyakubahwa, ndagushimiye ko unyemereye ko mba hano muri kino gisagara cy'Ubujumbura. Ndagushimiye ko unyemereye ko mvuga izina ryawe rirengeye ayandi mazina. Nuko rero jewe nindakubere akanwa ariko aba ari we wivugira, kuko uri Imana yacu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Iri jambo birashoboka yuko mu gitondo warisomye, birashoboka yuko nejo wowe waragigishijwe aho winjiriye, birashoboka yuko wowe warisangiye n'umuryango ejo mugiye kuryama. Ariko ijambo ryose riza rifise amavuta yaryo. Uyu munsi Imana yakuntumye ko wewe uri ngaha mu ngoro y'Imana. Hariho abantu benshi mu mitima yabo bavuga yuko bakijijwe, ariko bakagendana ikintu bita ingoma canke inanga mu mitima yabo y'ukudaharira. Akabaho ari nta mbabazi, akabaho atakuntu na kumwe kwiwe, akabaho aririmba, akabaho asenga, mbere no mu masengesho akajayo, mugabo ageze ku ijambo ryitwa imbabazi rikamubera akabaza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Yesu rero arabarira abigishwa biwe, ababarira iri jambo, ababarira ngo mubabarire abantu nuko namwe so wo mu ijuru yabababariye. Ukuririmba uraririmba, no gusigura mbere urasigura, mbere no gusenga urasenga, ariko Imana yakuntumye ko ngugire imbabazi kugira ngo nawe niwarenguka imbere y'ijuru, ijuru rize ryiyugurure ushobore kwinjira mu bwami bw'Imana. Ukaba utagira imbabazi, nagira ngo ndakumenyesha yuko kwinjira mu bwami bizokugora. Hazinjira abantu bafise imbabazi muri bo, hazinjira abantu baharira mu mitima yabo, hazinjira abantu batagendana inzigo y'akazikira, hazinjira abantu bazi yuko mu mitima yabo bagiriwe imbabazi nabo nyene bakazitanga. Yesu Kristo akugirire neza kandi uyu munsi aguhe kugendana ijambo ryitwa imbabazi mu bugingo bwawe. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Yesu rero arababarira ngo nimwasenga ubwa mbere muzovuga ngo izina ryawe ryubahwe. Ego mu bwami bwawe buze, ubwami urabufise, ariko none imbabazi zose urazifise. Mwene so iyo muhuye uramugwa mu nda. Iri jambo nagipimyeko. Erega Imana ntitanga ibintu itabanje kubigupimako. Ubu uri kurabesha. Haraje umuntu umwe araduteranya, arambarira tujya mu rero, arakwanka kandi yavuze yuko wewe uje kuzimu. Ntijewe wego uyo muntu rero nca ndamwanka. Duhuye jewe rero sinzi kugira ikintu bita hypocrite canke ubujyajya, birangora. Nagenda babwiye ko je ntari njyajya kandi ndabivugiya. Iyo ndagukunda ni sawa, kuko ubu nta numwe nanka, bose ndabakunda. Turiko tujana hehe? Mu bwami bw'Imana. Kindi gihe ndabonka occasion, twari tugiye i Bugande mu bikorwa bya misi yose twakora, tutarayiguka ngo tuje muri bikorwa bya misi yose, tuca turyamana mu hoteli. Nja ndamuhamagara, ndamusomera Zaburi ya 50. Erega abantu baragendana imirongo y'ibitsitaza ngo ibyo urabikora nanje ngahora, ukibaza ko mpanye nawe nzoguhana, ndabishira imbere y'amaso yawe,
uko byose bikurikirana. Tini kubera ko nsomeye iryo jambo, niwe wavuze ibi n'ibi wabibariye naka aca arambarira ati kugira ndakwereke ko atari jewe nabivuze, bambesheye. Uti kandi wabibariwe na naka, ujya n'umuntu anyanka agenda arankwiza ahantu hose, agomba yuko tutavugana na naka, aha yagombye kuduteranya. Aca ndahira umwana we w'imfura w'umukobwa yuko yo muhamba, aca ndarira. Jewe nezerewe ndarira, niyo mbabaye ndarira, ndavuga niyo baraduteranije. Guhera ico gihe nca ndamugirira imbabazi, duca dutangura urugendo rushasha. Umuntu rero ijambo ryitwa imbabazi ni hagati y'umuntu n'uwundi, ni hagati y'abantu n'umuntu kanaka. Muravugana kandi iyo muvuganye ibintu bigaca bigenda neza. Imana itugirire neza. Yesu nashimwe. Twaciye ngaha, murazi yuko twahabaye igihe kitari gito. Harawaza ati ntabaza akantu ugasanga ntiyagarutse. Mbega uyu munsi nomugirira imbabazi noba nkosheje canke nobagirira imbabazi? Rega barimo. Jewe ndabagiriye imbabazi ntamutarinze kuzinsaba. Yesu abahezagira. Muce mwiba mumva mwidegemvye n'undi wese mu mutima uzi yuko namuhaye akantu niyakira imbabazi acagira amahoro, naha ndamutse neza atasuye kuntiye. Kuko imbabazi ni ikintu gikomeye. Kwinjira mu ijuru, Data Yesu Kristo ari ku musaraba yagiriye imbabazi abantu bose bo mu mpande zine z'isi, noro sinde wese ese bose aca bagirira imbabazi. Ariko we warazigumye ko. Nurya mubanye mu gitanda waramwimye imbabazi, nurya mugenda nawe iminsi yose waramwimanye imbabazi, nurya musangira waramwimye imbabazi, nurya mukorana waramwimye imbabazi. None turiko tujahe ko mudatanga imbabazi? Kandi umunyembabazi yazitangiye igorogota ku musaraba. Uzigumanira iki wewe ko Yesu yazitanze? Haleluya. Yesu yaratanze imbabazi, ariko wowe warazigumanye. Harira kugira ngo nawe udushobore kwinjira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Harira nawe udushobore kwinjira mu bwami bwa Kristo. Nutaharira kwinjira bizokugora by'ukuri. Kwinjira bizokugora kuko umuntu yaharira nawe nyene ubwiwe araharirwa. Dushishikare tugende hariya muri Matayo 18, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo hariya 18. Ugume wiyumvira kuri iryo jambo yitwa imbabazi kugira ngo dushishikare urugendo tuzoraga ubwami bw'Imana. Erega aha turagomba kuja mu ijuru. Woba wararuhiye iki? Woba wararuhiye iki? Ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki? Woba we abonye Yesu, woba wararuhiye iki? Murongo wa 21. Maze Petero azahari 18 murongo wa 21 Matayo. Maze Petero azaho ari aramubwira ati, Mwami mugenzanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze kundwi. Yesu aramubwira ati, Jeho sindakubwira yuko ugeza ndwi, ariko ugeze incuro 70
inshuro zingahe? Inshuro ndwi. Aha ni Petero. Petero Yesu yamuhamagaye amusanze aho yari karakora ibikorwa byiwe bya misi yose. Nawe urafise aho Yesu yaguhamagaye agukuye. Kandi Petero yari umuntu abize ama-entreprise akomeye, ntiyari umuntu atera urusenga gusa nk'uko bamwe babivuga. Yari afise amato arobesha, akora ibikorwa byinshi. Birashoboka yuko rero hari aho yari ibintu amaze guhamagarwa, kuko Yesu we yahamagara bose yabasanga aho bari ku kivi, agaja kubwira ngo nkurikira. Kandi akubariye ngo nkurikira, ntiwaraba hirya, wacu usiga ibyo ufise byose ugaca umukurikira. Ntiwabanza gukora igikorwa na kimwe utabanje wacu umukurikira. Eliya igihe yamuhamagara ngo reka mbanze nkore ibi n'ibi, ngo reka banze unkurikire, Yesu yakuntumye, yari yamutumye. Icyo gihe Elisa yagomba Eliya kuduga mu ijuru. Elisa nawe Eliya yasa n'uwari yarushe mu bikorwa, mugabo Imana irabona ingene umuntu yitwa Eliya akwiye kuduga mu ijuru, mugabo agomba yuko amusigira umusubirizi yosubira mu gikorwa. Mugabo agomba kunana, kuko nawe nyene yari afise indogoba zirima, yari afise amamashini. Mugabo aramubwira uti nkurikira. Sindeviye ni kuri iri jambo ryitwa imbabazi. Petero aramubaza uti mwigisha, aho abandi babarije je ndafise ikibazo ngira mbazi, kandi aho nawe wamubona ngaho wocugira ikibazo bacice. None siko nanje ndafise ikibazo ngira mbaze. None ariko by'ukuri umuntu nomuharira nkageza kangahe? Acaratanga, abanza gutanga inyishu, je nzogeza ndwi. Mugabo umwami wacu kubera yarazi imitima yacu ingene imeze, ikomantaye kandi toroshe guharira, acarababwira ngo muzoharire indwi kugeza 70. Mbega mwumva bingana iki? Hari uwo binyarutsa 490. Urumva aze kugusaba imbabazi uyu munsi, umugirira imbabazi. Agaruke ejo, umugirira imbabazi. Umwaka wonyene ufise iminsi 365, siko? Umara umwaka wose umugirira imbabazi, urenze wongera umugirira imbabazi. Imana itugirire neza. Ariko wewe uvuga ngo nejo mu ndwi iheze narakubabariye, none uragarutse. Binadamu. Mugirira imbabazi, kuko nawe urazikeneye. Kw'irembo ry'ijuru uzosabwa ijambo ryitwa imbabazi. Niwaba utahariye nawe ntuzoharigwa. Ibyo wokora byose, naho wovuga mu ndimi, naho woja muri mpwemu, naho wokora ibingana gute, banza utanga imbabazi kugira ngo nawe niwagera kw'irembo ry'ijuru uzugirirwa imbabazi. Yesu aduhezagire. Mbega Yesu ashimwe. Abari hari inyuma Yesu ashimwe. Abari kuri baruko Yesu ashimwe. Barira mugenzi wawe uti wige gutanga imbabazi, turiko turaja mu bwami. Haleluya. Egome mwige gutanga imbabazi, turiko turaja mu bwami. Hari ibintu byeze muri iki gihe, abantu iyo bapfa karimbi no kugwana mu nda no kuramukanya, ugasanga ntibashobora no guhana yambu. Kubera iki? Banka guhana yambu ngo yarantwaye isemo. Ariko buca tuja mu ijuru ntituzorima basha. Imana itugirire neza kandi dufashe. Mu ijuru hazovuga y'indirimbo gusa, mu ijuru hazovuga yuko amaduhimbaza Mesiya, mu ijuru hazokwama havugayo yuko twacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. None ya ndirimbo y'120 ivuga gute mu Kirundi? Muhoraho umucamanza mwiza, mwambonye ko amaraso nta rubanza ncira, anyita ugororotse,
none weho kubera gutogera imbabazi ushishikaye ngaho ugasoma murabona ibintu byo ngaha n'imyanya mito mito ariko usomye haciye haza umuntu yaririwe itaranto ngaha muri iki gice nyene hanyuma rero Yesu abacira umugani ngo habaye umuntu batwaye itaranto ibihumbi 10 ibyo bihumbi 10 araza ngo amwikubita imbere kuko yagomba kumutwara ngo abe nk'inyagano mu yandi majambo ngo umuntu wese esclave n'umugore wiwe n'abana biwe bose baca kuba abasuku canke abashumba b'uwo muntu. Hanyuma rero ngo baragenda, Yesu aravuga uyo mwami aramubarira uti nyakubahwa ngo amwitembagaza imbere. Amaze kumwitembagaza imbere ngo amubarira ngo ngirira imbabazi nzokuriha itaranto namye ndabeco itaranto imwe mbega inganiki. Reka mbaze ngaha abasomyi ba Bibiliya ningira ngo ni nk'ikiro cy'izahabu presque ngaha bavuze ngo ni presque ikiro cy'izahabu. None ikiro cy'izahabu ngaho ukigurisha ngaha jenda keka yuko yoba ari nka dufate nka 10 million $, no dufate yuko ari nka 100 million $, 100,000. urumva itaranto imwe cyangwa yoba arenga, arashobora kuba arenga, n'ibintu bisika ubwenge. urumva wewe rero yamutwaye 10,000, ico gihe aramwitembagaza imbere amugirira imbabazi. urumva ingene uwo muntu yari umuntu mwiza, uwo mwami gabasha n'ukuri. umuntu agutwaye ibintu bingana uko, agutwaye $1 million akaza akagwitembagaza imbere, ariko imbabazi wumva wozimuha by'ukuri haraduga haragumye ngira ngo byogorana. $1 million n'igihumbi kimwe c'amarundi warananiwe kubwiye ukimubona ukakimusomamo. umva nimba ugomba umugisha w'Imana tanga babazi zagira abandi. nazanye ubutumwa bugumye mugabo naho bugumye buravura. Yesu nashimwe. kuko sinohava ndakubwira ngo ejo Imana izoguha inzu, hirya y'ejo Imana izoguha imodoka, hirya y'ejo ugira burira indege uje muri Canada na Amerika na Buraya na hariya muri Australia. Nzinobikubarira ibyo, ariko ukagenda ugwaye mu mutima, wogenda wakize. kuko ugiye wakize Imana izogufasha, ibyo uzokora byose bizoba mu mugisha. ariko niwagenda ugwaye, niwagenda ufise inzigo y'akazikira, niwagenda ibyakera bitarakuvamwo, niwagenda ufise ingorane muri wowe wikoreye udatanze imbabazi, uzozijana uziririmbane uzikorana amajobu. hariya benshi bagiye bagwaye, iyo bashitseyo niba bandanye urugendo baca babivamwo. akubarira ngo ubundi busy, nta mwanya ngifize wo kuza gusenga, narashitse y'amadolari ari ibibazo nta bihari narishuwe, mugabo umuntu akibagira ingene yasenga kiri ngaha muri Afrika. Imana itugirire neza. none nawe utanga imbabazi uyu muntu w'Imana, hanyuma rero umwami ngo amugirire imbabazi, mugabo ngo asohotse gatoya gusa acabura n'uwamuririye idenariyo. idenariyo iri hasi cyane y'ifaranga yitwa itaranto, 5 zonyine, ngo acamugwa mw'izosi. baranigana abantu barabiraba bakora ibwama ati none gabaje uyu mugabo bya bintu byose bamuhebera by'amamiliyaridi, aka kanya by'ukuri aciye abyibagira. kandi abantu bameze uko bariyo basha, naho wamuhebeye agahura n'umufite igihumbi kimwe, aramugwa mw'izosi, ako tutayampaye nituvana, agaca murengukana muri besere kumufungisha, akibagira nawe ibyo bamubwiriye kw'imbabazi.
none erega nawe nyene yari afise ubasha bwo gufungisha mugabo yari yakugiriye imbabazi. Hanyuma rero bica bimugarukako baca baragenda barabwira umwami uti yo terega karabaye wa muntu ibintu yakoze byabaye akayobera abahinga ahuye n'umuntu amufitiye denariyo. Hanyuma rero izo denariyo yari amufitiye igikorwa yakoze yaciye amushirisha mu gasho waca aramuhamagara muti wa muntu mubi we naho byogenda gute naho woshaza naho wokwambara gute utabanje guca mu mutima mubanze uce mu mutima wawe were abakubona bakubona usayangana abakubona bakubona kuri mwiza ariko imbere ya Yesu akubonye akakwihweza agasanga wambaye ubushwambagara agasanga wambaye utuntu tw'uducocegwa akakuraba akakubona nta birato wambaye akakuraba akakubona nta gahuzu ufise kandi wari kositime wari umeze neza wari ushananitse wari ufise imodoka nziza warara heza ariko ukahararana amaganya y'uko udaharira ukagendana amaganya y'uko utagira imbabazi ukagendana amaganya y'uko idodomba ukagendana amaganya y'uko ihebura ukagendana amaganya y'uko urira imisaya y'abandi kandi witwa muri kuraja mu bwami bw'Imana. Tanga imbabazi tugira tuja buke Yorodani bugira buce kandi bwogere bwire tugira tujabuke tuje guhabwa ibyasezeranywe. None uzohagarara imbere ya Yesu uzovuga iki ko umuririmbyi yavuze ngo bazohinduka ubwoba gusa? Girira imbabazi urya mubanye, girira imbabazi urya mubanyi wawe, girira imbabazi ya nshuti yawe, girira imbabazi urya musangi ya karimbi, muhurire mu by'imanza ariko ntimujyanire imisaya. Mumenye ngo turiko turaja mu ijuru. Imana nishimwe kandi nihabwe icubahiro. Ureke gucira imizi kuzimu umuntu kandi uriko uraja mu bwami bw'Imana. None turiko turaja mu ijuru. Bangahe bariko baraja mu ijuru? Jewe no hava nduza amaguru n'amaboko. None ko mbona hari abaduza bukebuke. Oya nukuri. Nimuduza amaboko bariko baraja mu ijuru. Imana ishimwe. Erega hariho iriba ry'amaraso ya Yesu. Naho woba wavuye muhira utari kurajayo ubu urashobora guca witegura ukaja mu bwami kuko amaraso ya Yesu Kristo nica akora aroza kandi akongera agatunganya akagirira neza abantu b'Imana. Yesu nashimwe kandi nahabwe icubahiro. Turangiriza hariya mu gitabo ca Zaburi murantunga ni muri Matayo ni muri Hoseya. Turangirize mu gitabo ca Hoseya hariya 6. Jewe mfise nouvelle traduction 1062. Turagiye gusoma kuri uriya murongo wa 6. Erega imbabazi nizo ngomba sibimazi nukumenya jewe Imana kuruta imbabazi ibimazi bituriwe. Hoseya aravugishijwe aravuga ngo Uhoraho Imana Data yipfuza imbabazi gusa, naho wozana ibimazi, naho wozana ibintu bikomeye, naho wozana ibigira 10 n'amashikanwa, ibyo ni byiza nabyo nyene biri mu biranga abantu ko bariko baraja mu ijuru kandi ko bakijijwe bagenda mu bwami bw'Imana. Ari iki kintu ca mbere Bibiri yivuga. None wewe ndakubaza, warahariye urya mubanye, warahariye urya mugendanye, warahariye urya mukorana, warahariye urya musangiye ibikorwa, warahariye uriya muvugana mu gitondo na saa 5 ku mugoroba, cyangwa uri njyajya?
umuntu hypocrite arashobora kugutwengera kandi aziyuka kwanga. Imana ikugirire neza kandi Imana ikugirire imbabazi. Nutwengera umuntu kandi uziyuka umwanka, ariko wewe muha imbabazi. Hari abavuga ngo ntazaraza kumusaba. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Aha, urindire kuzoharira ari uko baje kukurondera. Izo mbabazi zawe ziri kure. Erega niyarinda kuza kurondera naho uzoca uzisubira katararenga najya kwiremba. Muharira atarinze kuza kubikubarira. Erega none Yesu ibyo twakoze ntiyatubabariye tutarinze kuja muri byisha kubera ati ngwino gusa aca guha imbabazi, ariko wewe warazigumanye. Imana rero yantumye mvuye muri Canada ngo ndakubwire ngo utange imbabazi. Imana ikugirire neza. Utanga imbabazi utarinze kuvuga ngo azoza kuzinsaba, azoza kubanza fukama imbere yanje fukamange. Eka hariya barinda gutanga ibyo batanga twaravuyeyo. Muhamagare wewe umugirire imbabazi kandi n'abataraza uramubabarira. Imana ishimwe. Nigeze guhura n'umuntu umwe ngaha yari yaradukoreye ikosa muhiri wacu. Hanyuma rero uwo muntu yamari karasotora akwega kanoti. Mugabo ukoresheje aba intellectuel ni byiza arandika. Arandika. Mugabo ikindi gihe naramukunda. Aca aragenda aja gukorera ruguru. Sinasubira kumutora. Ndavamo ndagenda. Madame aragenda hanze. Mugabo nkamwandikira nkabona anyishura nabi. N'umuntu anyishura nabi kubera iki? Kumbe yarafise igituma anyishura nabi. Ikindi gihe ava ruguru aramanuka duhurira tuje mu bukwe mbona arampamagaye azanye envelope ya kake nini. Byari ntiyari gukwira muri burya bwa envelope paravyo butoya yari menshi. Uti narinje gusaba imbabazi nibiki? Terega hajya burya nakoreye hajya wanyu naraza ndakwega tuketuke. Ti none kare narayandika yaraya nayo urayampera madamu kuko niwe mukoresha ico gihe. Acararira nanje candarira. Kuko umutima we wari w'igiciro gikomeye imbere y'Imana. Naciye ndira nawe ararira ndakubabariye mu kibanza ciwe. Imbabazi nuzakira ugenda ugira amahoro kuko nijewe byakonserna kuko nije namukoresha. Mugabo uwo munsi habaye umunezero udasanzwe. Umuntu atanze imbabazi agira umunezero muri we udasanzwe, ariko umuntu yitwa nta mbabazi, iryo zina hari abana usanga baziba ababyeyi babyise abana babo. Mugabo ubu muri iyi nouvelle generation nibaza ko ata muntu yoba acita umwana gutyo, ariko abakera byarashoboka. Ariko ubu imbabazi ni ikintu gikomeye ku bantu bariko baraja mu bwami bw'Imana. None wewe wanse guharira wibaza ngo hari ikindi cyo bigushoboza? N'amaraso ya Yesu Kristo. Nta kindi cyo gushoboza guharira ujya mu pasoni. Nta kindi cyo gushoboza guharira ujya mushinga nahe. Nta kindi cyo gushoboza guharira ujya mukorana. Nta kindi cyo gushoboza guharira uriya mugendana. Haleluya, haleluya, haleluya. Shengero ry'Imana, haleluya, haleluya. Mbega muriteguye gusaba imbabazi no gutanga imbabazi? Ibintu bibiri, kuzisaba no kuzitanga. Ndarangije. Umuntu wese afite icyo atunganya arahawe kaze. Mwunama imbere y'Imana umuntu wese yiyumvire. Nusubire kugendana amahwa mu mutima yirirwa arakujombagura. Ayo mahwa yirirwa arakujombagura nusubire kuyagendana, ahubwo ngwino kwa Yesu winjire wemere umwami Yesu akugirire neza kugira ngo imbabazi uzitahane nawe uyu munsi utahuguwe neza mu mwami. Haleluya. Bene data muyige gutanga imbabazi. Nababariye yuko ari ijambo ritoroshe, ni ijambo rito mugabo rifasha umuntu ari mu rugendo. Umuntu wese ari mu rugendo akwiye kugira imbabazi kuko nawe nyene yarazihawe. Yesu nashimwe.
nuraba abantu ngo barabemwo ibicumuro n'ibigabitanyo, ariko barabemwo yuko ukwiye kubagirira imbabazi, kuko nawe warazigiriwe, wazironkeye ku musaraba igorogota, wazironse igihe Yesu yabambwe isanzure, wazironse igihe Yesu yagirirwa nabi. Genda ugira imbabazi utarinze no kuzisabwa, kugira ngo bikunde uze winjire mu bwami bwa Mesiya. Tugiye kwinjira ku ngoma ya Mesiya, aho tuzobana nawe mirere na mirere. Iryo jambo rero ryitwa imbabazi, urigumane, ibyakugoye ubisiga hanyene, ahari ikidengeri c'amaraso ya Yesu Kristo, hanyuma ucubandanye urugendo ruja mu ijuru. Nuvuge ngo naka sizomubabarira. Hari umuntu umwe yigeze kumbarira ijambo rikomeye, kandi iryo jambo ntiryanezereye. Mugenzi we yabariye uwundi ngo twebwe ngo tuzozisabanira ku irembo ry'ijuru, kandi abo ntibari abantu boroshe. Ariko nagira ngo ndakubwire wewe, uyu munsi wemere gutanga imbabazi, ko Yesu ni umunyembabazi. Yaraje kugira ngo akugirire imbabazi, nawe nagira ngo ndagusabe wemere Imana ikugirira imbabazi. Mbega nta wundi umutima uri kuradida yanse kugirira imbabazi umugenzi wiwe cyangwa inshuti yiwe? Nta wundi yumva mu mutima iwe hari ibyagoranye, afise ibyo agomba gusaba ko imbabazi. Ugenda uridodomba, ugenda uraca imanza, ugenda muri ibi na biriya, ariko Yesu yakuntumye ko nguze kugira ngo akugirire imbabazi. Naho wowe uri hariya inyuma ukaba wifuza iryo jambo ryitwa imbabazi, uhagarara aho uri, ntutahe uko waje, uhagarare nawe. Erega hariho amajwi abiri. Ijwi rya mbere rikubarira ngo ntutere intambwe gugende, irindi rikakubarira ngo ntuguma wicaye, n'uwo muharira. Mugabo irindi rikakubarira ngo hagarara. Wewe ufise ijwi rikorera kubwira ngo hagarara, nagira ngo ndagutera intege, hagarara aho uri. Naco igikomeye nuko uzoba werekanye yuko ukeneye imbabazi. Ugize neza Imana iguhezagire. Nta wundi yumva mu mutima yohagarara hari nawe akavuga ati nanje ngomba kugirirwa imbabazi. Nawe ugize neza, namwe mugize neza, namwebwe hari inyuma mugize neza. Umuntu wese ntiyagira umuntu n'umwe ataha adatahanyira ijambo ry'uguharirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Muhagarare kugira ngo mwese mutahe mwakiriye ikimazi c'imbabazi, amaraso ya Yesu Kristo yasesekeye igorogota ku musaraba. Ni ngombwa ngo yoza abantu bahumanuke. Mushishikare guhagarara. Ni igihe cy'impemburo, Imana irikireza umugeni kugira ngo Yesu Kristo ari hafi kuza gutwara ishengero, kandi azoritwara aryishiriye ritagira agasembwa, ritagira amarabaga. Amen. Muhagarare, uyu n'umwanya mukuru imbere y'Imana wo gutanga imbabazi no kugirirwa imbabazi. Shishikara muhagarare imbere y'Imana. Umuntu wese yumva ijwi ririko riramuseka ahagarare kugira ngo Imana imugirire imbabazi, muronke imbabazi ziva mu ijuru. Rero ndabarangire mwese mwahagaze, Imana ibahezagire. Ariko murabona ahantu hari abakozi b'Imana benshi, nutahe batagiciriye urubanza. Naho wotaha urondera umukozi w'Imana mw'ishengero rya Pentekote akwegereye, umubarire ibyakugoye, hanyuma rero abicira urubanza. Utahana ijambo rivuga ngo urahariwe, kandi nawe uca ugenda uharire. Reka rero dusaba umwungere wa kabiri abasengera Imana, basabira imbabazi. Imana ibahezagire. Urakoze Mana Data wa twese ubyagiye mu ijuru. Urakoze ko wabonye ijambo rikwiriye imitima yagushengereye uno munsi. Turagushimiye iriganuka ry'ijambo ryawe turonse muri kino gitondo ciza, ko umuntu akwiye gutanga imbabazi kandi ko umuntu nawene akwiye kuzisaba. Turagushimiye Mwami y'imitima iciye bugufi, bumvise iri jambo ryari ryabo, bumvise iri jambo ribabereye umuti, bumvise iri jambo ribabereye invitation y'ukuza munsi y'umusaraba kugira ngo babanze basabe imbabazi Imana,
ku byo bakoze byose binyuranye n'ubugombe bwayo. Kubw'ibyo turabasabiye amaraso, ibyo bariko barakongorera byose mwami, ibyo bariko barakwiganira byabagoye, byabacishije kure yawe, byanyuranije n'iki ijambo ry'Imana rivuga, aho batumviye mwemu w'Imana, aho bagabitanije ibintu bakoze bikaboneka nabi mu maso y'Imana. Tubasabiye amaraso, amaraso ya Yesu yuhagirira ico, yuhagira imyanda, yubahagira ubuhoma, yuhagira ibyondi isi n'umubiri na Satani byabateje. Ahantu bahumvira ijwi ryo kubahumuriza, ahantu bahumvira ijwi ryo kubaremesha, ahantu mwami bakure n'intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma abafise imitima yoroshe kubw'igikorwa Imana ikoze mu mitima yabo, nabone bace baharira bagenzi babo, kugira ngo mu mitima haba amahoro, n'ishengero riba amahoro, no mu nsago haba amahoro, no mu buzi bwa misi yose haba amahoro. Kubw'izo mbabazi twumvise ijambo ry'Imana rituzaniye. Urakoze mwami, ubahe ibigwanishwa byo guhangana na wa mwasi, niyaza gusubira kubosha ngo nibaharire bamwankire, kandi ubambike n'ibigwanishwa bishasha, bagende bakubaha, bemere kurongorwa na mwemu yera, kuko urongorwa na mwemu yera nta gwankagira, urongorwa na mwemu yera nta nzigagira, araharira kuko mwemu w'Imana mwibutsa yuko nawe yahariwe. Urakoze, turagushimiye ko bikoze ahantu bahavana amahoro y'Imana, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Abagwaye n'abafise imitwaro itandukanye, namwe muhagarara imbere y'Imana, tuje dusaba Pasteur Nicolas Kizimana ashike hano abasengera Imana. Muhagarare mu kibanza, Imana yo mwijuru igira ikora igitangaza, wewe witegure kwakira igitangaza cyawe. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye itondo n'ijambo rikomeye ryo kurenganiza neza ko abantu bakwiye kubaho bafise amahoro kuri wewe, kandi waje mwisuzana ijambo ry'ukuzuza abantu n'Imana. Umuntu wese yatumbereye umusaraba wamaze kumuharira, wemeye kwatura intege nke ziwe umugiriye neza. None rero nyuma y'ibi warasezeranye ko ijambo ryawe rizokwama rikurikirwa n'ibimenyetso n'ibitangaza. Abana b'Imana bakoraniye bagahamagara izina rya Yesu, wabwiye ngo nimubwira Yohana ibyo mubona n'ibyo mwumva, ngo impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, abora barumva ubutumwa bwiza. None rero turatangaje mu izina rya Yesu Kristo, abantu bakire ingwara zabo, kandi izi ngwara turazifashe miri mu izina rya Yesu. Aho zaje ziva hose, ubushobozi zifise bwose burahuye n'umusaraba wa Yesu. Muri kano kanya ugendagende utabara umushinga nahe, tabara umupasoni, kuko yaje imbere y'Imana ishobora byose. Aburahamu yarageze igihe umubaza ikibazo ngo mbega hari ikinanira Imana? Hano mwishengera kunangwa turemera neza ko atakikunanira Imana. Uhura n'uyu musozi, izi ngwara zihunga zive mu basabyi bawe, habe ukwidegembya, abantu b'Imana bagutazire banezerewe. Ibisigaye mwami Yesu Kristo, muri iyi myaka y'iherezo hari ibintu bimeze nk'imisozi iri imbere y'abantu, ibindi bikamera nk'imitwaro ibanyikiza. Turabasabiye kwidegembya mu izina rya Yesu Kristo. Wa musozi we turagukankamiye, turakwatsa ububasha, turavuze ngo nucike ikiyaya, turagutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Abatabona inzira nibayibone mu izina rya Yesu, abatabona inyishu nibayironke mu izina rya Yesu, abatagira mwami ibyizigiro nibabisubirane mu izina rya Yesu. Ufise urufunguruzo wugurura hose, mbere n'imfunguruzo zikuzimu urazifise, iz'ubwami niwe uzifise. Wari warapfuye noneho uri muzima,
turasabye wugururira umuntu wese kuko ufise ububasha. Yesu Kristo ugendagende, kayaga kawe kaganze hano hantu, bwiza bwawe bukayangane, abantu b'Imana bongerwe inkomezi. Kandi turasabye rero ko aba bantu bahagaze imbere yawe nta kindi gishoboza umuntu kunesha no kugumana ibyitsigiro no kubona ijuru atari ubushobozi bwa mpwemu yera. Turasabye usuke mpwemu wawe yera, suka mpwemu yera muri iyi minsi y'iherezo. Wabibwiye Yoweri ngo nzosuka. Turasabye usuke mpwemu yera, ibimeze nk'ibyumye byongere bibyuke, ubugingo bududubize. Abana b'Imana babandanye urugendo batiza muri mpwemu yera, ingabire za mpwemu yera zongere ziboneke, abantu bafurure babe muri wowe bashikamye biteguye Mwami kugaruka kwawe. Urakoze kubikoze, natwe duseze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yupo mufariji, yupo mufariji, Roho Mtakatifu niye msaidizi, eneza habari humu duniani, yupo mufariji. Abumvise amajambo mwese mukayakira, umwami Yesu abahezagire. Murakoze.